ubu muri iyi Nziza ndiko ndapanga izindi kamyo 10 rero zose zizojana ubuzimvye baga. Amwe mu makuru ariko aracacanaho ku mbuga ngurukana bumenyi hano mu Burundi nibijanye n'ihananuka ry'amafaranga y'agaciro yaya nitwita amadolari y'abanyamerika. Ubu tuvugana amadolari y'abanyamerika ariko arahananuka ku rugezo ruteye ubwoba. Ivyo bikaba vyatumye abantu benshi batangura kwibaza ngo bigenze gute, niki kibitumye. Abantu benshi bakavuga amajambo arganari bavuga ngo vyoba bivuye kuri ya mabuye y'agaciro tumaze imisi twimba mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bakavuga amajambo arganariya, ariko nanone abandi bakavuga ngo ko mu Burundi twari dusanzwe ibintu bimwe bimwe byaraduze, nta kuntu navyo vyoca bitibuka kumengo amafaranga y'agaciro ariko arata agaciro kayo. Aho ndavuga amafaranga y'abanyamerika ariko arakoroka ku mwanya. Ubu tuvugana ifaranga cyangwa se amadolari y'abanyamerika atagaciro ku mwanya muri no misi mu Burundi. Ivyo akaba ari byo tugomba turebere hamwe kuri Achieve Your Dream TV, turebere hamwe igituma ayo mafaranga y'agaciro amadolari yo bari karata agaciro hano mu gihugu cy'u Burundi. Icyo vyo byavuyeko, icyo abantu bavuga n'ukuri twokwifata cyangwa se icyo twokwitega muri no misi. Ndiko ndavuga muri zino mpinduka ziriko ziraba ku gihugu cy'u Burundi. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, kuri micro muri kumena True Boy. Achieve your dreams. Ubu muri iyi Nziza ndiko ndapanga izindi kamyo 10 rero zose zizojana ubuzimvye baga. Harimwo korota, harimwo kasiterite, harimwo za titane, harimwo nivyishi wolframite nabijya bindi twashoye vyose. Amakamyo muri iyi Nziza ritangura mubona izindi kamyo ndazishoreye. Aho mwavuge ko mubuza amadevize, je turabe ko tuyabura. Je ndabibabwiye mwekura amaboko mu mpuzu gusa. Dufise umurima weze tuwusorome hanyuma dushore aho bavugiye, aho badutwengeye turabe. Mwebwe gusa Imana mugume muyishira imbere kuko niyo je nibaza ko ibiremye uwo munsi none ko batavye twahora tubonaga basha. Ubwo ntibiremye hamwe dutabe vuga ko Imana ifise ikibazo ca mbere. Dukomera amashi Imana yacu. Aya n'amajambo adasanzwe, n'amajambo y'inkoramutima, n'amajambo nyakubahwa President Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza Uburundi n'ababutuyemwo. Aya majambo abantu benshi yabakoze ku mutima, kanatinda nawe urumva yuko ari amajambo umuntu wari we wese yarakeneye kumva. Twari tumaze imisi mu Burundi ibintu bimwe bimwe bitameze neza, aho twari twarabaye ikiro ry'imigani, aho bamwe bagomba bavuga ngo ibintu bimeze uku nuku mu Burundi biracika, mu Burundi bimeze uku nuku, na cyane bishingiye ku ibura ry'igitoro twari tumazemo imyaka itari mikeya. Ariko nanone ivyo byose bikigaragaza ku ibura ry'amafaranga y'agaciro, kwiduga rikabije ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Ariko ubu tuvugana icyizere cyabaye cyinshi, na cyane ko muri kino gihe amafaranga y'agaciro, amafaranga y'amadolari ariko aratakaza agaciro kayo hano mu gihugu cy'u Burundi umunsi ku munsi. Nyakubahwa President Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ngo vya bindi mwari mumaze imisi mwivugisha ngo iki niki, ni mu ndindire gatoya manze nshore ubundi butare, ni mu ndindire gatoya muri ino ndwi nyene manze nshore amakamyo 10 yuzuye ubutare, kandi ubutare bw'agaciro gakomeye cyane, bwa bundi bugugwa amafaranga meza ya mafaranga nyene afadika. Hanyuma rero vya bindi mwama mwivugisha yuko atamafaranga y'agaciro, atamadolari dufise, ni mubanze mu ndindire gatoya. Ayo majambo rero akacafatana n'ukuntu abantu bariko baravuga ngo idolari ryo bariko rirata agaciro kubera amakamyo yababa 10 Uburundi bwari bumaze imisi mikeya burungitse mu bihugu byo hanze, bushoye ubutare, bushoye amabuye y'agaciro mu bihugu byo hanze. Bakavuga rero yuko ari cyo coba cyatumye
amafaranga y'agaciro cyangwa se amadolari yayandi twita amadovize yoba ariko arahananuka ku rugezo ruteye ubwoba ugereranije no mu minsi iheze. Ubu tuvugana sinoshobora kubabwira ngo idolari rigwa uku n'uku n'uku haba kuri marché noir cyangwa ku kiguzi cyemewe na leta, kubera ko ndakikubwiye ubu tuvugana wosanga nakubeshe kubera ko ariko arahananuka ku mwanya ku mwanya. Ubu rero ikibazo gihari ni iki, nyambi ibintu bihindutse nk'uko ku makamyo atagera na 10 gusa twari duheruka kurungika hanze dushoye amabuye y'agaciro, ariko ibintu bikaba bitanguye guhinduka nk'uko. Mbega aho tuzoshorera zino kamyo 10 umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga, mbega hoho bizoca bigenda gute? So rero iki nico gihe ngo twinjoyinge, ngo tunezerererwe igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ubu tuvugana rero abene gihugu b'igihugu cy'u Burundi bari mu kanyamuneza ntangere, aho bariko baravuga ngo na vya bindi vyari bimaze imisi vyaraduze, na vya bindi vyari bimaze imisi bigurwa amafaranga menshi, aho ndavuga imiceri, aho ndavuga ibiharage n'ibindi byinshi bitandukanye. Bafise icyizere yuko vuba cyane bishobora gutibuka navyo bikaja ku rugezo cyangwa se bikagurwa amafaranga ari normale ku giciro cyiza cyane gose. Iyi rero ni inkuru nziza ku bantu bose bakunda Burundi, ku bene gihugu b'igihugu cy'u Burundi n'abantu bose bipfuriza ibyiza igihugu cy'u Burundi. Je namande babwira ngo guys, dukunde twongere dushikire igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kubera ko vuba cyane guys, vuba cyane ya ntambwe yacu, rwa rugendo rwacu rw'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 Uburundi buzoba bwifashe hamwe n'Uburundi buzabuteye imbere vuba cyane. Twatanguye kuyitambukiramwo guys. Rero icyo usabwa ni kimwe gusa, kunda Burundi, kubera ko ni igihugu cyakuvyaye, ni igihugu cyawe cyakuvyaye, ni igihugu cyakwigishije, ni igihugu cyakureze. Rero ntukiture nabi, ntukiture kukivuga nabi, ahubwo reka tugikunde. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, ikiganiro ni The Update, aho tubabwira amakuru atandukanye ariko aracacana hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ariko nanone tukababwira ya makuru meza, amakuru yubaka, amakuru adasambura. Kuri mikro naho muri kumena True Boy.